kaze mu makuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe turi kwa gatatu igenekerezo rya 29 Nyakanga. Jean Marie Ndabashinze nije ngira ndabashikirize aya makuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Harabandanya kuvugwa umutekano muke mu gihugu, abantu bane bishwe bahitanywe n'amagrenade mu ntara za Bubanza na Bujumbura. Gukizura bikorwa n'Imbonerakure atansiguro mu masaha y'ijoro ngo birateye impungenge abanyagisagara ca Bujumbura mu gihe izo Mbonerakure zihagarika n'ibikorwa bimwe by'abanyagihugu. Abasirikare b'Abarundi baja kugarukana amahoro muri Somalia, igisata ca ONU Inisos gisaba ko hojayo abaronkejwe urucanjo rw'umugera wa corona 19 gusa nk'uko bisanzwe bigenda mu bandi basirikare bava mu bindi bihugu. Aya n'ayandi twabateguriye ni mukanya isase mw'idonizo ryayo sangwe ikaze. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba.org. Idonido ry'aya makuru duhere mu gisata c'umutekano muke, abantu babiri barishwe abandi bane barakomereka batewe igisasu bita grenade ni muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Wakoze iryo bara nawe nyene yaciye yicwa n'igipolisi igihe yariko aragerageza guhunga. Inkuru yarawure nkengurutse. Amakuru dukura ngaho habera iryo bara atumenyesha ko iyo grenade yatewe n'umuntu azwi ku izina rya Nestor batazira Rasta. Uwo Rasta ngo yabanje gushwana n'umukozi w'ibutike iri ngaho muri iyo zone, hama mu nyuma ngo niho yafata grenade ayitera ayirabisha kuri uwo bari bahejeje gushwana, akaba nawe yaciye acikana aho nyene. Ayo makuru avuga kandi ko iyo grenade yahitanye n'umuntu yari ngaho agendesha moto, ikomeretsa n'abandi benshi nk'uko tuvyiganirwa n'uyu yabibonye. Araje hanyuma sangura gushwana na nini butike, haheze akanya turatumva ikintu kiturite turiruka, mugabo hageze akanya turagaruka tugarutse gusanga uwo nyene butike yamaze gupfa, hari hakomeretse n'abandi batari bake, turabajana kwa muganga. Ariko igipolisi kimaze gutabara caciye kiza kiranyaruka gicakicureza imodoka worata, haheze akanya ntitwaza twumva amasasu menshi ariko aravuga, ntitwigeze tumenya ivyo arivyo rero. Ariko mu gitondo niho twamenye yuko ngo igipolisi cahavuye kimuraso ku gipolisi cari gikwiye gukora amatohoza kikamenya ukuntu yabibanisha yoba yari abifise, nuko baciye bamwica nyene. Iryo bara rimaze kugwa, igipolisi caciye kihashika kirafata uwo mugizi wa nabi. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye yavuze ko uwo mwicanyi yishwe arashwe n'igipolisi mu gihe yakoroka ku modoka y'igipolisi ashaka guhunga. Abanyagihugu bobo ngo bifuza ko imbere yo kumugirira nabi bari kubanza gukora amatohoza yose ashoboka ajanye n'ubwo bwicanyi. Mu ntara ya Bubanza naho grenade yahitanye umwana umwe ikomeretsa uwundi ku mutumba wa Kanombe ni muri zone Mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza. Iyo grenade ikaba yari itunzwe n'Imbonerakure iba muri iyo zone. Muri kano kanya iyo Imbonerakure ikaba iri mu minwe y'igipolisi. Reka inkuru tuyibaze Josephine Johnson Nkunzimana. Iryo bara ryabaye ku mutaga nk'igihe cy'isaha 6 kuri no wa gatatu nk'uko vyemezwa n'abari ahabereye iryo bara. Abana babiri basanze grenade zibiri mu kazu kororewemwo inuma z'uwitwa Gerard, umunyagihugu wo muri komine Mitakataka, akaba n'umugwaruka rw'Imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD. Abo bana batanguye baziharirira ko mu nyuma grenade imwe ikiraturika irakomeretsa abo bana babiri. Baciye babanyarukana kwa muganga, ariko umwe muri abo bana ahava aracikana. Nyene gutunga izo grenade yaciye ahagarikwa n'igipolisi, akaba afungiwe aho nyene Bubanza. Grenade yindi itaturitse yaciye ijanwa n'igipolisi. Iturika ry'iryo grenade rikaba ryahungabanije abanyagihugu bo ku musozi Kanombe ahabereye iryo bara.
umukuru nani Seforo Arusha ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta rusaba umukuru w'igihugu bwiwe gufata ingingo ruhasha zikingira abanyagihugu bariko bazira ubusa. Frederico Bamvuga Inyumvira akibaza nyabuna ko abari inyuma y'ivyo bitero boba bacuditse n'ubutegetsi. Dukurikire Frederico Bamvuga Inyumvira akaba ari umukuru wa Seforo Arusha. Kuva itariki 19 gushika umunsi tariki 29 haraheze iminsi 10 bituraruhuka. Byo rero kabifatanya n'ugo rugendo perezida yaragize kubera ko byaciye biba atari hari. Nkabanzi kandi ko muri CNDD-FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ivyo Evariste ariko avuga ku bucamanza, avuga ku basuma, kubera ko abariko baragiriza abantu batari bake bo muri CNDD-FDD kandi bari hasi hagati no hejuru. Abo rero bariko baramugwanya mu vy'ukuri kubera ko bavuga bati ibi bintu aguma avuga bizodukwegera karambaraye. Rero nibaza nti Imbonerakure mu bidoga barimwo jari umuntu asigura neza ati burya Imbonerakure zigize imisi zidoga kubera ko asa n'uwazata akazi kandi ko uyu munsi bavuga bakazipfunga. Urumva bavuga bati kuhungabanya umutekano n'amagrande kw'ibigwanisho barabifise, amagrande barayafise, inkoho barazifise. Guhungabanya umutekano n'amagrenade canke n'inkoho byabisigura biti burya rero reka twebwe tugire tuke tuvyitirira bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana tugume tubibekekako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu nibaduha uruhusha twirabira umutekano wacu abantu dusubire kwigirira ijambo mu gihugu cacu iryo twari twararonse kuri nyakwigendera nkuru nziza. Ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitanguye ko ntumenye iyo biherera. Rero birakwiye guhagarara. Bihagarikwa nande? Ntibihagarikwa n'Imbonerakure, eka bihagarikwa na leta, bihagarikwa n'abapolisi, bihagarikwa n'igisirikare ko nibajejwe umutekano w'abanyagihugu. Nibaje inama barabingena ibi bintu bihagarara gose dusubire no kuvyumva. Mugabo ntitwumve ngo twumvise ngo abagwanye naka ngo twese ngo Imbonerakure ngo muze twambara urwaga ngo tuganze nimwebwe ndabashinze ivyo kuko nibagenda kubigira umva bagenda kwica abantu, bagenda kwica abo badashaka batavuga rumwe. Urumva n'izanduru ziriko ziravira mu gihugu. Gusange rero uyu ntuzanya Perezida Evariste bwa butegetsi bwiwe buriko burakumurikira bariko baravimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo n'abantu bariritabara n'ibiki abariko baratera amagrenade. Jewe kubwanje ndibaza ko ari Imbonerakure zibiri nabihagarike. Navuga ati jewe aho ngeza ndasavye muntu baza gufata na grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene. None bazimangana gute? Bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera? None kuvuga rero abazitera barakomeye gusumba abapolisi, gusumba abasirikare. Frederic Bamvuga Inyumvira n'umukuru w'urunani Seforo Arusha. Radio Inzamba tukiri mu gisata c'umutekano, amakenga ni menshi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku bikorwa byo gukizura bikorwa n'Imbonerakure. Abanyagihugu barangura imirimo itandukanye mu quartier atandukanye yo mu gisagara bategekwa guhagarika ivyo bariko barakora mu ijoro atansiguro nimwe bahawe. Reka inkuru tuyibaze Diane Nkuru Nziza. Ibikorwa byo gukizura avyugwaruka rw'Imbonerakure avyo mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri muri quartier ya gatatu ya zone Nyakabiga vyakozwe kwibarabara A12. Umwe mu baba muri iyo zone asigura ko urwo rwaruka rw'Imbonerakure rugaza ku nguvu abacuruzi bo mwijoro kandi atansiguro rimwe bahawe. Abaraje babanje kugira haje imbere ya duze kwanza barahamena hagarara nk'abasoda nk'uko umengo barahacunze barahamara umwanya munini mu nyuma baca kuri sisi baca barugaza abantu bavuga bati ugara. Hanyuma umuntu avuga ati mbega tugara nkandi. Uwo muntu niwe yaciye abasibe mu gace yiruka mu nzu ariko bavuga ngo komite mixed security ariko n'Imbonerakure. Ibarabara rya gatandatu bashaka ni naho mukuru w'ibarabara aba ariko ntiyigeze abyuka. Abanyagihugu bo muri iyo zone ya Nyakabiga bavuga ko ubugize ngo arabaza igituma bategekwa kugara acahigwa buhongo, bagatangazwa n'ayo mategeko abatanga kandi ataco bajejwe. Hari mu masaha yitereye urumva ubabwiye ati mwe mungaza muri bande icubamenasi baravuga bati bitahura umuntu aducura mu kabare akufreshi hari mbere ahubwo bari n'abakubita bashaka bajyanika hasi n'igipolisi kirahaca kikateka ku matwi nyenda ako ntibigera batubwira yuko
tubamenyeshe ko ivyo bikorwa vyo gukizura vy'imbonerakure bivugwa no mu yandi mazone y'igisagara ca Bujumbura. Ku mbuga ngurukana bumenyi hakaba hamaze iminsi hacishwa ubutumwa buhimiriza imbonerakure gukizura. Radio Inzamba tukaba twarondeye kuri telefone Sylvestre Ndayizeye arongoye imihari yegukira umugambwe CNDD-FDD kugira ngo atange umuco kuri ivyo bikorwa, ariko tukaba twamukenye. Inzamba mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu, umuryango wa Romuald Nkankanimana indongozi y'umugambwe senere muri komine Mugamba y'intara ya Bururi usaba ko yorekugwa. Yahagaritswe n'igipolisi kiri kumwe n'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure hari ku munsi w'Imana. Muri kino gihe afungiwe mu gasho ka komisare y'igipolisi mu Mugamba. Umuryango wiwe bamenyesha ko yagirizwa gukorana n'imigwi igwanya leta y'u Burundi, ivyo mu muryango wiwe bobo bita irementanya. Alexandre Niyungeko. Nk'uko amakuru ava mu muryango wa Romuald Nkankanimana vyemeza, iyo ndongozi mu mugambwe senere yahagaritswe n'igipolisi kirongowe na komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Bururi Imbonerakure ari kumwe n'utwara igipolisi muri komine ya Mugamba hamwe n'urwaruka rwa CNDD-FDD. Akaba yahagarikiwe kumuhana iwe ku mutumba Vyuya muri iyo zone nyene ya komine Mugamba inyuma y'isakwa ryakozwe iwe, ariko ataco bahakuye. Muramu we yari yaje kuraba ibiriko bibera ku muhana w'iyo nshuti yiwe, nawe akaba yaciye ahagarikwa. We akaba yarekuwe ku mugoroba wo kuri uwu wa kabiri aho bari bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu Mugamba. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko Romuald Nkankanimana yagirizwa kugirisha imyimenyerezo no guha indaro abarwanyi. Mu muryango wiwe bakavyamirira kure, aho bavuga ko ari umugambi wo gutoteza abatavuga rumwe na leta. Warongoye umugambwe senere muri komine Mugamba akaba yahagaritswe inyuma y'ihagarikwa ry'abandi bantu 10 bahagaritswe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 ku mutumba wa Cogo w'iyo zone nyene, inyuma y'igitero cari caraye kigizwe ku modoka yo mu bwoko bwa Jeep mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu ku metero zirenga 100 y'ahari kirindiro c'abajejwe umutekano. Kuri iryo sakwa ry'agasakisaki rivugwa muri komine Mugamba, uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye kuri telefone Imbonerakure arongoye igipolisi mu ntara ya Bururi harabura uwitaba. Mu gisata c'agateka kazi na muntu kandi abanyororo babiri bari bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba barabuzwe irengero haraciye iminsi 5. Amakuru dukuraho muri iryo bohero akavuga ko niyo Mbabazi Emery na Ntakirutimana Prince boba batwawe n'abakozi b'iperereza. Kubwa Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata c'amategeko mw'ishirahamwe akate rigwanya isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu, ntansiguro nimwe yotangwa kuvyerekeye ikurwa amabahero ry'abantu, kuko umushikiriza manza asanzwe akurikirana dosiye y'uwo aburanira ari we wenyine Rudenda afise urubanza bwo kumukurayo. Kubwiwe ngo yubahirizwa ry'amategeko mu gihugu riri kure nk'ukwezi, aho ni mu gihe bamwe mu nzego z'igihugu bakura abanyororo aho bafungiwe bakaja no kubakubagura. Tega amatwi umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi. Iyo umunyororo yamaze kuja ku mutahe umushira mu ibohero bita mandadare, twari ibohero niwe abajejwe kuraba ko amategeko kuri we ariko arubahirizwa nuko abayeho neza. Ibijanye no gusohoka kwiwe navyo nyene bibazwa utwara iryo bohero, bikabazwa n'umushikiriza manza ajejwe kukurikirana dosiye yiwe. Uwo niwe ashobora kumuhamagara kugira ngo ashobore kumwumviriza kubijanye no kugira itohoza ku caha yo bariko arakurikiranwa. Ntibisiguritse rero kumva yuko umuntu ari mwibohero ashobora gusorwa mwibohero avuga ko agiye kumvirizwa n'inyamiramabi, mu gihe wamufashe wamushize mwibohero ubwo mushikiriza manza atari we yamutumyeko. Ivyo nuguhanyanga amategeko y'igihugu, atovuga igitabo c'amategeko kigenga tohoza n'iburanisha ry'imanza z'ivyaha. Mu bunyororo yashobora gusohoka mu ibohero kubera vy'amatohoza ari uko atumweko n'umushikiriza manza akurikirana iyo dosiye yiwe, canke sentare igomba kuburanisha urwo rubanza. Nta siguro nimwe rero yotangwa ifatiye ku mategeko uvuga yuko aba bantu bakugwa mu mabohero bagasubizwa mu biro vy'iperereza
bavuga yuko bagiye kubumviriza vy'amatohoza y'imanza kandi urumanza zamaze kuva mu gisata c'igipolisi zigeze imbere y'umushikirizamanza. Ico tumaze kubona nuko bene ivyo bintu bibera mu mabohero tumaze kubona cane mu bohero rya Mpimba kandi mbere n'ibohero rya Muramvya bigirwa n'abakozi b'ibiro vy'iperereza. Navyo tukibutsa yuko ari igipolisi c'umukuru w'igihugu kora ivyo bashatse bagahonyanga amategeko bakaza bagatora abantu bakagenda bakahohotera ubuzima hanyuma bakagarukana. Kibabaje nuko umuyobozi w'ibohero abarekura akabahereza abo bantu bakabatwara bakabagarukana ari biruruma agasura akakira kabika mu munyororo. Ivyo ni ibintu bitukisha igihugu, ni ibintu bihonyanga amategeko cane, naho twumva ababivuga bavuga yuko ngo mu gihugu amategeko yubahirizwa, ariko iki kiri mu bintu byerekana cyane yuko ivyo yubahirizwa ry'amategeko mu gihugu bikiri kure nk'ukwezi. Inzamba tubandaniriza amakuru twabateguriye mu gisata c'amagara y'abantu. Abahitanwa n'ikiza COVID-19 ni benshi mu Burundi kandi ibitigiri ntibishobora kumenyekana kuko abategetsi b'igihugu badashaka ko bimenyekana. Ivyo biri mu rwandiko umugambwe MSD washize ahabona kuri uyu wa kabiri. Uwo mugambwe ugasaba amakungu kugondoza leta y'u Burundi ikemera gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi. Ido reka tubibaze Beni Akserakana. Muri urwo rwandiko umugambwe MSD werekana agahinda ufise ku bijanye n'ingene leta y'u Burundi ifata minenegwe ikiza ca COVID-19. Naho yemeye ko ikiza gihari nishaka ko ukuri kuja habona ku bijanye n'ico kiza. Ubwo rwandiko ruvuga ko abantu bapfa ku bwinshi kandi buri munsi, ariko bikaba bigoye kumenya ibitigiri kubera ubutegetsi butabiha agaciro. Akamaramaza nuko leta yanse kwakira urucanco kugira ikingire abanyagihugu, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umugwi wiwe biteje urucanco kugira ngo bemererwe kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe abanyagihugu bobo birigwa barapfa buri munsi. Ni naco gituma uwo mugambwe usaba amakungu kugondoza leta y'u Burundi kugira ngo yemere gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS kugira ngo rigire ico rifashije mu bijanye no gucandagisha abanyagihugu. Usaba abanyagihugu kwirinda ico kiza, bagahaguruka mu mutekano, bagaharanira uburenganzira bwabo. Nayo igisata ca ONU gikorana n'ubumwe bwa Afrika mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia UNISOS gisaba ko abasirikare b'u Burundi imbere yo kuja mu gihugu ca Somalia bobanza kuronswa urucanco rw'ikiza ca coronavirus. Ivyo biri mu rwandiko UNISOS yandikiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ikaba UNISOS yaryanditse kuwa 26 z'uku kwezi. Reka iyi nkuru tuyibaze Josine Kaze. Ivyasabwe n'ico gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu gikorera mu gihugu ca Somalia UNSOS bibonekera mu rwandiko rufise inomero UNSOS /OASG /2021 agakwego 148. UNSOS bavuga ko bamenye ko ingabo z'u Burundi zitegekanya kugomborana kuva itariki 18 z'ukwezi kwa Munyonyo kugeza itariki 11 z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2021. UNSOS igira kwisaba igisata kirabije amahoro n'umutekano mu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ko cyotegeka ko abasirikare b'u Burundi baja kugomborana mu gihugu ca Somalia bafashe ingingo zikwiye mu kugwanya no gukinga igwirirana ry'ikiza ca COVID-19. Uretse kwipimisha amasaha 72 imbere y'ukurira indege kubaba baja kugombora canke abahejeje igikorwa baje gukorerwa mu ngata no gushigwa ahabonyene, bakwiye gusaba hamwe byo babikunda ko inteko z'u Burundi nazo zoja mu butumwa bwo kugarukana amahoro zerekana ko zakingiwe ico kiza. Ubwo rwandiko abahawe ikopi n'urongoye inteko zose za MISOM Lieutenant General Diomede Ndegeya hamwe n'urongoye inteko z'u Burundi muri Somalia General de Brigade Tesfor Barandereka arongoye contingent ya 13 ya MISOM. Amakuru ava mu basirikare b'abarundi bari muri Somalia avuga ko abasirikare bava mu bindi bihugu baja mu gihugu ca Somalia babanza kuba baronkejwe urucanco imbere yuko barungikwa mu butumwa bwo kugarukana amahoro. Ibiro bikuru vy'intwara miheto z'u Burundi co kimwe n'abarongoye contingent ya 13 ya MISOM mu nteko z'u Burundi ntibaragira ico bavuze kuri ivyo bisabwa n'igisata cawe mu kwikingira ikiza ca COVID-19 mu ngabo z'u Burundi.
turangirize amakuru twari twabateguriye mu gisata c'ibidukikije mu gisagara ca Kayanza muri komine n'intara ya Kayanza haribonekeza imicafu ivuye ku bwinshi bw'uducupa dukozwe muri plastike tuba twavuyemwo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye harimwo ibikozwe mu mitobe ikorerwa muri iyo ntara nyene. Abahejeje kwihereza ivyo binyobwa rero ngo baca bapfa aho bataye utwo ducupa haba mw'ibarabara canke mu mirima. Abanyagihugu bagasaba yuko abarongoye iyo ntara botorera inyishu ico kibazo. Inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka. Nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, abahejeje kwihirira ivyo binyobwa baca bapfa aho bataye utwo ducupa dukozwe muri plastike tuba tuvuyemwo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye ngo ahanini bikorerwa muri iyo ntara nyene. Ikino gihe rero ubwo bucupa bwibonekeza mu mayira nka yose cane cane mu mirima y'abanyagihugu haba mu gisagara ca Kayanza canke mu makomine. Nk'ubu je ngaha ndiko ndarima aho nkubise isuka ncanzura ako gacupa n'imirima myinshi yegereye ibarabara nibwo gusa nibwo bwuzuyeho bwaba burya bucupa buvamwo amazi haba burya bucupa bw'amashirahamwe y'inzoga z'ibitoki bwose bwuzuye ngaha mu murima. Abanyagihugu bidoga ko abajejwe intwaro n'abajejwe gisata c'ibidukikije atatu bariko barakora kugira hahagarikwe ikwirakwizwa y'utwo ducupa na rigya dukozwe mu bintu bitabora twonona isi. Basaba rero ko hofatwa ingingo zibereye kugira ikwirakwizwa y'utwo ducupa rihagarikwe. Jewe ico nosaba leta kugira yafashe ingingo ku masashe ikabwira abarya bacuruza amasashe kugira babigabanye, niyegere barya amahinguriro y'abayamazi canke arya mahinguriro barya abantu bacuruza inzoga z'ibitoke barya bakoresha amacupa ya plastike barabe ukungene bogabanya. Twarondeye uwurongoye igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kayanza Adalani Yosaba kugira atubwire ikiriko kirakogwa kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ntitwashoboye kumuronka. Nino kuri iyo nkuru y'amacupa abangamiye ibidukikije mu ntara ya Kayanza duciye dusezerera ko amakuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe. Jean Marie Ndabashinze nayabashikirije ndabifurije kugira umugoroba mwiza naho butaha.